nico kiza gushika isaha y'uno munsi kiza kwisonga mu guhitana abantu benshi ku mugabane wa Afrika. Hariho uwo kwibaza ko ari kiza ruhonyanganda sida, cancer, diabete, hepatite, hypertension canke izindi ndwara. Ego nivyo cyane izi ndwara ndondaguye zose ni ruhonyanganda kuko zica abantu benshi ku isi kandi akenshi ntizikira canke umuntu akazigendana igihe kirekire. Ariko dutahure ko kuribwa no mubu w'ingore wo mu bwoko bwa anopheles maze ukagusigamwo umugera wo mu bwoko bwa parasite bita Plasmodium bituma wandura ikiza ruhonyanganda ca mbere mu kwica abantu benshi muri Afrika. Bamwe bacita inyonko, abandi paludisme, ni indwara izwi cyane ku izina rya malaria. Mu cegeranyo c'ishiramwe mpuzamakungu gitaho amagara y'abantu ku isi OMS cyasohotse kuwa 4 Kigarama umwaka wa 2023, OMS imenyesha ko kuva mu mwaka wa 2022 ikiza ca malaria gifata abanyafrika ku rugero rw'ibice 94 kwijana, no kuvuga abarenga miliyoni 233 bafatwa na malaria ku mwaka, maze igacihitana abarenga ibihumbi 580, no kuvuga ku rugero rw'ibice 95 kwijana. Aho ni mu gihe kuva mu uyo mwaka nyene wa 2022 OMS imenyesha ko mu bihugu bigera kuri 85 vyo mu mihingo itandukanye y'isi abantu barenga miliyoni 249 aribo banduye umugera utera malaria, nayo abarenga ibihumbi 608 bagahitanwa n'ico kiza ku mwaka. Tutibagiye ko ibice birenga 80 kwijana vy'abahitanwa n'ico kiza ca malaria bagizwe n'abana batarashikana imyaka 5 y'amavuka. Mbega none ikiza c'indwara ya malaria ni bwoko ki? Cavuye he? Caje gute? Candukira gute? Mbega malaria yoba ifise urucanco? Ndabaramukije, nitwa Hatangimana Patrick. Mwakoze guhitamwo neza, aha ni kumbonesha kure yanyu ya BTV Burundi. Sangwa ikaze mu kiganiro c'amagara meza, aho uno munsi tugira turabire hamwe duce ijya nino ibijanye n'ikiza ca malaria. Indwara wogira irasanzwe ariko ikica abantu benshi muri Afrika. Muriko mudukurikirana kuba ari kuri Star Times ni kwishene 106 n'ishene y'amajana kuba ari kuri Canal Plus ni kwishene 396, nayo kuri STNB ni kwishene 106. Mwibuke gukora subscribe na like kuri BTV Burundi muciye kuri Facebook, YouTube, TikTok, X na Instagram. Mwongere mudusangize ivyiyumviro vyanyu muri commentaire. Ndasubiriye kubaramutsa. Bivugwa ko ikiza ca malaria ari icakera cane. Mu rwandiko rwatowe mu Misiri goba rwanditswe mu myaka y'igihumbi n'500 imbere ya Yezu, haravugwamwo ikiza cateye mw'ico gihe, categwa n'umugera wa parasite usa n'utera malaria. Kuva kera abantu bamye biyumvira ko iyo ndwara ya malaria izanana mu turere dutegamwo amazi, niho havuye izina paludisme rikomoka mu gifaransa ca kera. Pali bisigura ikiziba canke amazi ateze adatemba, nayo izina malaria rigakomoka mu gitaliyano rigasigura ikirere kitari ciza. Mu kinjana ca 16 ikiza ca malaria carashitse mu bihugu vya Buraya, aho cahitanye abantu isinzi imbere barenga abo kiriko kirahitana no munsi muri Afrika. Muri iyi myaka nyene niho abanyaburaya bariko baratata bagerera mu turere dutandukanye tw'isi. Iki ni gihe cyo kujanwa kw'abanyafrika mu bucakara muri Amerika. Uku niko ikiza ca malaria cageze ku mugabane wa Amerika. Mu mwaka wa 1630 Don Francisco Lopez, umupatiri w'umujesuiti avuka muri Espagne, niho yashobora gutora umuti wa mbere ukiza indwara ya malaria. Uyu muti warugizwe n'ifu ivuye mu gishishwa c'umutumba w'igiti ca kenkina co mu gihugu ca Peru.
ako gafu kaciye kajanwa i Buraya nk'umuti ukiza malariya. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 820 abashakashatsi babiri b'abafaransa Pelletier na Caventou niho bahingura umuti wa kinine uvuye muri ca gishishwa c'umutumba w'igiti ca kenkina. Aho hose ntibari bwatora ivy'ukuri igitera indwara ya malariya. Kuwa gatandatu Munyonyo umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 880 ku bitaro vy'abasirikare vya Constantine mu gihugu ca Algeria niyo umushakashatsi akaba n'umuganga mu gisirikare c'Ubufaransa Alphonse Laverin yavumbura ku ncuro ya mbere akoresheje microscope umugera wo mu bwoko bwa parasite witwa Plasmodium falciparum wari mu maraso y'umugwayi wa malariya. Ariko nubundi ntibari bwamenye isoko ry'uwo mugera utera malariya gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 897 aho umushakashatsi w'umwongereza Ronald Ross yaza kuvumbura ko ari umubu w'ingore wo mu bwoko bwa Anopheles ujya umuntu maze ukamusigamwo umugera utera malariya. Gushika mu ntango z'ikinjana ca 200 kinine niwo wari umuti wonyene wizewe uvura malariya. Iyindi miti nka chloroquine yagiye kuza mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajana 940 aho mu kwica imibu hakoreshwa imiti yo gupoma nka DDT. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 955 OMS niho yatanguza isekeza ryo kurwanya malariya ku isi yose. Ariko nubundi ico kiza cakomeje kurandagata no kwica abantu benshi. Mu mwaka wa 2001 OMS yarashikirije umuti mushasha wo kurwanya malariya ACT wari ugizwe na artemisinin. Uyu akaba ari umuti wakoreshejwe mu kuvura malariya mu Bushinwa mu kinjana ca 4 bagaca bawuvanga n'iyindi miti ivura malariya. Nk'uko twari twabivuze, indwara ya malariya yandukira biciye mu kuribwa n'agakoko umubu w'ingore wo mu bwoko bwa Anopheles. Iyi mibu ya Anopheles iri mu bwoko bugera ku majana 4 nayo 40 muri bwo akaba ari bwo bugizwe n'imibu itwara umugera utera malariya. Imibu ya Anopheles nkuko vyemezwa n'abahinga ikurira akenshi mu burere bubamwo ici n'urushana no kuvuga zone tropicale, ikarika mu duce dutezemwo amazi n'udushamba eka ndetse n'ahandi. Aha iyi mibu iraheze igatera abantu mwijoro ry'igicugu nko kuva saa 5 z'ijoro. Uyu mubu ukuriye ukununuza amaraso ugaca ugusigamwo wa mugera twabona Plasmodium. Iyi parasite ya Plasmodium yinjira iciye mu maraso igaca ijya kwarika no kwica amaglobule rouge. Uyu mugera Plasmodium uri mu moko agera kuri 5. Hariho Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax. Ubu bwoko bubiri bwa mbere bw'uyu mugera nibwo bubi cyane kandi buza kwisonga mu kwica abantu benshi muri Afrika bahitanwe na malariya. Hariho n'ayandi moko atagwiriye cyane ya Plasmodium, atwovuga nka Plasmodium ovale, Plasmodium malariae hamwe na Plasmodium knowles. Ayo moko yose y'uyu mugera wa Plasmodium atera malariya. Ikiyatandukanya n'uturere iyi mibu iba iherereyemo, cyo kimwe n'ibimenyetso vyibonekeza ku mugwayi amaze kwandura malariya. Umugwayi wa malariya amaze gutegwa n'uyu mugera wa Plasmodium aragaragaza ibimenyetso vya mbere nk'ubushuhe, kumeneka umutwe no kujugumira. Aha ni nyuma y'ikiringo kiri hagati y'imisi 10 na 15 umuntu amaze kuribwa n'umubu Anopheles ugendana umugera Plasmodium utera malariya. Malariya uko imisi igenda irahera niko higaragaza ibindi bimenyetso nko kudahwa, kubura akayabagu no kurura mu kanwa, kugira uburuhe burengeje, ibizunguzungu, guta ubwenge, kugira ingorane zo guhema, gusohora umukoyo usa n'umuhondo, guhishira amaso n'urukoba, kuva umwuna n'ibindi bimenyetso byinshi biheza bikagenda vyigaragaza vyiyongera kuri vya bimenyetso bitatu vya mbere twaherako: ubushuhe, kumeneka umutwe no kujugumira. Malariya ntabwo yandukira biciye hagati y'umuntu n'uwundi nkuko tubizi ku zindi ndwara nka sida. Malariya iravugwa igakira, yamara iyo umugwayi atanyarukanwe kwa muganga ngo akurikiranwe bikwiye, iyi ndwara irashobora kumusinzikaza gushikaho mbere inamuhitana iyo atavuwe.
Malaria akenshi ikarira cane cane abakenyezi bibungenze. Aha iyo mukenyezi afashwe na malaria yibungenze hama ntavugwe birashobora gutuma inda ivuka itageze canke bikagorana kwibaruka. Malaria irakarira kandi abana batarakwiza imyaka 5 kuko abasoda bo mu mibiri yabo baba batarakomera co kimwe n'abagendana umugera wa sida kuko atabasoda bakomeye baba bagisigaranye mu mubiri. Kuva mu mwaka wa 2022 hafi abarenga 2/3 c'abantu bahitanwa n'ikiza ca malaria ku isi bava mu bihugu vya Afrika nka Nigeria ibice 26%, Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibice 12%, mu Buganda ibice 5%, Mozambique ibice 4%. Icizere gihari nuko hariho uburyo bwinshi bwo kwirinda kwandura ikiza ca malaria. Ubwizewe ni kuryama mu musegetera urimwo umuti w'icimibu, gufurira ibinogo bitezemwo amazi no gukura udushamba turi hafi yaho ubaye kugira iyi mibu ya Anopheles ibure aho yarika. Kuva muri Gitugutu umwaka wa 2021 OMS yarashikirije ko hatowe urucanco rwa malaria RTS-AS01. Uru rucanco OMS kaba yamenyesheje ko rushobora gukingira abana batarakwiza imyaka 5 mu turere umugera wa Plasmodium falciparum ugwiriyemwo cane gusumba. OMS ikaba yamenyesheje ko ugo rucanco rugabanya ugusinzikara n'impfu z'abana bahitanwa na malaria. Muri Gitugutu umwaka wa 2023 OMS nyene yarashikirije kandi urundi rucanco rwa malaria rwizewe rwitwa R21/Matrix-M. Izo canco zose zibiri zikaba ari zigiye gufasha mu kugwanya ikiza ca malaria muri Afrika eka ndetse no kw'isi yose. Ni mu gihe kuva mu mwaka wa 2015 hari ibihugu bimaze kwemezwa na OMS ko malaria itakibarizwayo, yamaze kugwanywa ikirukanwa burundu. Aho twovuga nko muri Maldives, Sri Lanka, Kyrgyzstan, Paraguay, Uzbekistan, Argentine, Algeria, mu Bushinwa, El Salvador, Azerbaijan, Tajikistan, Belize, Izinga Maurice, Cape Verde, Algeria n'ahandi. Yamara Uburundi buracari mu bihugu 20 vya mbere aho malaria ikigwiriye cane, igafata ku mwaka abarundi bagera ku miliyoni 7,293,316 kuva mu mwaka wa 2022 kandi igahitana abarundi barenga 2,589 ku mwaka kuva mu mwaka wa 2020. Mwari kumwe na Jihu Hatangimana Patrick, nino ngaha tugarukirije kino kiganiro c'amagara meza. Tubibutse ko twariko turabira hamwe ibijanye n'ikiza c'indwara ya malaria, indwara bisa nk'uko wogira irasanzwe ariko ikaza kwisonga mu guhitana abantu benshi mu bihugu vya Afrika. Nizere ko twashoboye kuhigira vyinshi. Aha ni kuri BTV Burundi. Kubakoresha Star Times tubibutse ko muri ko mudukurikirana muciye ku ishene 106 n'ishene ya 781. Kubari kuri Canal Plus ni ku ishene ya 396 nayo kuri STNB ni ku ishene 106. Mwibuke gukora subscribe na like kuri BTV Burundi muciye kuri Facebook, YouTube, TikTok, X na Instagram. Mwongere mudusangize ivyumviro vyanyu muri commentaire. Ni mugira muba mwubahwe musangwa amagara meza na Gahwane.